Mahoro cane, aho muherereye mumeze neza nizere ko muguwe neza. Hama ikintu nagira ndabasabe nashaka mumfashe kurangisha uyu mudame Kanyambo Marie Consolata. Ni umudame ari hiyo Saudia, yasafiriye mu 2021. Ni ukuvuga uyo mudame haheze amezi abiri umuntu atamutora. Ndetse n'abiwabo bariko bararangisha kuko nta numwe azi ikibazo afise. Ndashaka rero mumfashe kurangisha na jewe nyene twahora tuvugana ariko amezi abiri araheze. Mwoba mukoze cane kugira ngo umuntu amenye yongera ahumurize n'abiwabo ikibazo yoba afise. Kugira umuntu amenye ko akomeye nuko yahuye n'ikibazo. Sawa murakoze muhezagirwe. Inyuma yo kumva buno butumwa uyu Umurundikazi atabaza arondeza mugenzi wiwe, jewe naciye ndamuhamagara ku telefone kugira ngo ndamubaze neza, hanyuma kandi twanavyumvikanye ko ndamufata amajwi kugira ngo abisobanure neza, asobanure uwo muntu ariko ararondeza yabuze kugira ngo abaza kuri iki kiganiro babimenye neza. Audio warungitse nayumvise nashaka ndakubaze utubazo kuko muri audio ntiba bitomoye neza. Nagenda kubaze uyu mudame Ego. we wavuze ko mera kuvugana ryari? Duheruka kuvugana mu mpera z'ukwindwi. Mpera z'ukwindwi. Hanyuma abiwabo nabo usivye wewe bakubwiye ko bari kuvugana ryari? Ni kera kuko ico gihe basafira ubwa mbere rero mvugishije arambwira ngo bafashe isafari ngo ahandi mu kindi gihugu. Hanyuma mu nyuma arambwira ashitseyo arandondera ku telefone ya bosi yiwe. Ama ndondeye mu nyuma aranambwira yuko yavuye yarandondera kuyiwe. Hanyuma carambwira ati amamega agira here jewe nzosubira kuyagura ukwezi guheze. Yego. Ubwo rero gushika ico gihe n'abiwabo niho baheruka kuvugana nabo. Yagiriyeyo mahera, urumva ntawuzi ivyo arivyo, ni telefone umuntu ndatuma bari hiyo bamurondere ntibikunda. None Pasa uwo mudame nta muryango yarafise mu Burundi usivye abavyeyi niki, nta bana nta mugabo? yarafise umwana umwe nyene, umwana umwe ni wafise mu gihugu. Umugabo? Oya. Okay, urazi impamvu ndabikubaza none? Yarase. Umviriza impamvu ndabikubaza. Mbashaka kumva ko urabona ko warungika amafaranga buri kwezi, numve ko yarungika amahera ko niyo mpamvu nta kindi gituma ndakubaza ibi. Urumva rero gushika ico gihe nta mahera arungika. Amahera nyene yarungika mu bundi buryo. Nyene hariho ababimurabira mugabo urumva umugabo wapi byarase yarubatse birara. Okay, ivyo nta ngorane. Hanyuma none abo bandi yahora acisha ko amafaranga, no kuvuga kuva ico gihe abo bantu nagomba kumenya nabo twumve aheruka kubaha amafaranga ryari, kuko navyo birafasha kumenya amakuru. Oya nta mahera yaheruka kubaha kuko urumva ni nka kuja wovuga ati nuguruza agakonte bloke. Hanyuma ukaba nk'umuntu abikurikirana waramugize jera ati durandabira ko amahera yinjiye, hanyuma ibintu bigende neza, niko yahora bigenza. Rero uwo muntu yamurabira ko yashitse ko nta nimero yiwe mfise kandi nabi wabo ntibamuzi. Uko rero bimeze kubera ubwa mbere yarakoze imyaka 2 akorera zero agwa down, wamurungitse abari wayamurya acagira ishavu yuguruza agakonte bloke ati imyaka 2 niyo ngeje nzotume ndonka n'umutahe basi. Ni muko buryo nta birenze. Ivyo rero twabwiza kubimenya navyo. Nta ngorane kandi abantu nk'abo baragoye kurondera ku busanzwe kuko buryo aba bantu barungikwa ubu bakarungikwa na yama agence y'ubu bo biroroshe kuko iyo baciye ko
babikira bishasha baca baraba amanuzenya amadone y'ababose babo hanyuma umuntu agaheza akabakontakita. Iyo nimero mwigeze kuvuga nako ya bose wiwe urashobora kuyimpa? yo nimero ya bosi wiwe urumva yari telefone ya bosi mugabo yari sinzi ukuntu yari yamukonegise muga twayagira kuyiwe inimero yiwe mu connection urumvikana ko yamuhaye connection kuri network nyene yamuhaye rezo ku telefone yiwe. Urumva ico gihe yambwira ati nubu byitwa yuko nafase karte simu yanje siramu ya bosi. Okay. Mugabo yavugira kuyiwe yavugira kuri nyene yiwe twari dusanzwe tuyaga. Namaze kuyumva iyo nimero yiwe uravye ku murongo urumva aheruka ku icyo gihe nyene. Ntariko nabari mu gihugu kimwe na direct ntipasa. Okay. Murakoze rero. Pasa na direct. Murakoze. Kandi beshi nabo bahora bayaga ba hafi. Urumva burya mwibi bihugu turimo bisaba ufite uwo muza murayaga. Kuko naje turabana no kugatumba kuko najewe twahora tuyaga nyene urabona inomenga turahandi hantu mu yindi bisaba ko tuvugana turemesha nyurose wo muyaga ntiwoja ku murongo ureke kumuyagisha ataco mupfa. Birumvikana specially nk'uwo muva hamwe hanyuma ku buryo nk'abandi bantu bashaka kumva kumwumva kumbere bakanamumenya yaturuka hehe mu Burundi? Ni Karusi. Intara ya Karusi. Muri komine Bugenyuzi. Ego n'umuriro twarahuranira mu kintu hariya nyene hariya. Okay. Sawa reka ndaze abantu baraza kumviriza baraza kugerageza kumva aje majwi wampaye donc yo gutabaza ndaza kuyashira muri kino kiganiro ndayatanguza hanyuma urashaka ko nakene nibituganiriye navyo no bishiramwo ku buryo abantu bumva neza kuko bijya hano niho mbimbwiye neza nk'umuntu yokumviriza bino tuganiriye niho yoca yumva neza yoca mumenya. Ibi birasanzwe nukuni nta kibazo no ndabizeye uwabampaye abizeye. Sawa muze kugerageza nukuri kw'Imana basi umuntu yumve yuko nyambari mu kindi gihugu nyambari he mugabo yumve yuko umutima gitera kuko ibi bihugu biragoye. Sawa turasubira mu kanya rero uyu ni umugenzi wiwe twaganiriye ariko dusaba ko twamufasha kumutabariza kugira ngo tumurondere. Hariho ivyo twakuyemwo kumva zuko wowe nyene yabisavye atashatse ko bija hanze aho muza kumva dusa nabaciye nk'akaganiro nuko ivyo bintu bitari bikenewe ko bija hanze. Murazi ko hari ubuzima usanga bwihariye. Mbone nakajya kubwira abantu mu nkurikira burya abantu bantuma ibintu abatabaza canke n'abandi bose tuvugana ibiganiro nta muntu ushobora gupubliya ijwi yiwe tutavyumvikanye. Turavyumvikana akavuga ati ibi bikuremwo canke ibi bivuge canke tiri ari nk'ibikenewe ko umuntu ahindura ijwi arashaka kurihindura mugabo urumva ngane baza ko atampamvu yo guhindura ijwi. Rero ari ibintu muza kumva twagiye turakatani kubera ko twakoranye ikiganiro atabariza mugenzi wiwe yabishatse. Umuntu wese yo mumenya rero yodufasha akamuduhuza canke akaduha amakuru ayari yo yose canke nawe ndazi ko ashobora kuba ari mu bantu badukurikira ngaha nawe akagerageza kuduha amakuru akatubwira uko amerewe nimba by'ukuri koko akiri muzima kuko murabizi nta no woca ku ruhande hari igihe usanga byagoranye umuntu atakiri muzima. Ubu rero ndumva yuko atampamvu yo guca ku mpande kuvuga yuko umuntu ashobora kuba ariho canke atakiriho. Boniyo nakajyo gushimira rero abantu mukunda kumbure iyo mugize ikibazo mu twitura kandi biragenda neza turabishima kuko akenshi iyo mutwituye turagerageza twabashikiraho mwadutumye kandi bikagenda neza. Igihugu ca Arabia ni igihugu mu mbabarire mvuge ngo ni igihugu atari ciza kandi
ndabivuze gutya kubera ko nyine ndabisobanure. Burya igihugu gishobora gufata umuntu kikamufata nko kumenga ntaca amaze, ico gihugu ntikiba ari ciza. Burya umuntu n'ikindi kintu, umuntu ahera kuva akiri uruyoya agakura akavyara nawe akavyara abandi, hanyuma akaja ahantu, aho hantu bagaca bamufata nk'iyarara n'imyaka bamaze kw'isi n'abantu baba barindiriye kugira ngo baze babeho kubera uwo muntu. Murumva yuko ico gihugu kiba ari igihugu kibi. Niyo mpamvu ibihugu biteye imbere nk'ibihugu by'abazungu za Amerika n'Uburayi, umuntu baramuha agaciro ku buryo batamwica hovyo, niyo apfuye biramenyekana ku buryo bukwiye. Ibi rero bitandukanye niba muri Arabia Saudite ho kuko umuntu umengana ubusa. Imana idufashe uyu mushiki wacu abakiri muzima. Nukuri ndongeye gusaba abantu mwobimenya mwese, mwomumenya, mwoduha amakuru, mu by'ukuri mwamugize neza. WhatsApp yanje iriko ngaho murayibona, ariko reka ndanabibuse n'iyindi. Ndayivuge kwanza ni nyene mugo ndayivuge mu kumbure ndayivuge mu yumve. Ni guteranya 358 46 58 331 jewe nitwa Daniel Mugisha, nishe nyene yitwa Daniel Mugisha ni wanje. Murakoze.